Tabara nta kindi kintu kiuragishinga uretse gutabara abarundi. N'ubuzima bwacu twobutanga apana kugira dukire twenyene, ariko kugira ngo abarundi bose n'abadukomokako twamaze kuvyara nabo tuzovyara babeho neza. Igihugu umuntu akironka rimwe nta kintu umuntu ashobora kuronka. Turi kw'irembo, harashobora kuba kandi kazi nkenewe ko ku rugamba. Nimba nahagaritse akazi kuko nakora muri Canada, kugira ngo ndabihagarike mvuge nti ndagiye mw'ishamba hamwe n'abandi, ni kubera ndabifitiyemo jewe nyene icizere. Ku bantu bose babona bakunda igihugu cyacu bumva ko hari ikintu bokora, bohaguruka bagashigikira umuhari wa Tabara. Tugeze ku ngazi ya nyuma, bimwe bavuga ngo ni guerre d'occupation. Hageze aho abantu bafa. Inkuru idasanzwe ni inkuru iri kuvugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane ku bakoresha urubuga nka X canke rwahoze rwitwa Twitter. Ni inkuru yavuzwe cyane ku marezo sosiyo nka Facebook. Ni inkuru iri kugarukwa ko ni inkuru yamaze no gushika mu gisoda c'u Burundi. Ni inkuru yavuzwe no mu bategetsi bakomeye mu Burundi, kubera ko ino nkuru yamaze kumenyekana gose. Nyuma yaho hakwiragiye amafoto yerekana umurundikazi yaba mu gihugu ca Canada, akaba yafashe inkoho. Arazwi cyane, ni bamwe bita aba influencer ku mbuga ngurukana bumenyi. Bamwe baba bafise abakurikira benshi kandi ivyumviro vyabo bigakurikirwa n'abatari bake. Uyo murundikazi rero akunda kumvikana mu ma space yo kuri Twitter avuga kuri politike y'u Burundi, ku mutekano, ariko akaba ari umwe mu bashigikiye bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe. Uyo murundikazi uno munsi niyo nkuru iri kuvugwa cyane hirya no hino. Yatangaje abatari bake, bamwe baravuga ko ari intwari idasanzwe, abandi bati uyo ni umugumutsi. Uyo murundikazi ninde? Uyo murundikazi arazwi cyane, turaza kumugaruka ko tubabwire amwe mu mateka yiwe, tubabwire urwo rugamba avuga ko batanguye nka Tabara, kubera ko yinjiriye muri uwo murwi wa Tabara. Murazi ko hari amaraporo yashizwe habona mu misi iheze avuga ko Tabara yiteguriye gukora ibitero bikomeye ku gihugu c'u Burundi. Uno munsi rero ibintu bimwe bikaba vyatanguye kuja habona. Dutanguye twumviriza video. Iyo video ikaba irimwo abinjiye mu muhari Tabara, harimwo n'uyo murundikazi yavuye mu gihugu ca Canada. Uyo murundikazi rero akaba yemanga gose ko urugamba rutanguye kandi ko urwo rugamba barugeze ku ngazi ya nyuma. Ivyo rero nivyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Mushobora kuba mutazi nibiki biriko biraja mbere. Ese mu vy'ukuri uyo murundikazi yitazira ikigatanyakazi canke ndondeza mangete kuri Twitter ni muntu ki? Ese ni gute yatunguye abantu? Mu vy'ukuri bamwe barabivuga ko iki. Ese mu butegetsi ayo makuru ari kuvugwa cyane ku marezo sosiyo bo bariko barayakora ko iki? Ese mu vy'ukuri Tabara irafise ubushobozi bwo gutera Uburundi igakuraho ubutegetsi buhari muri kino gihe? Ese inguvu za Tabara ziva hehe muri kino gihe? Abarundi bobo bagiye kwakira gute bino bintu? Haravugwa ko rwose inyuma yuko uno murundikazi avuye Canada kinjira ishamba, hari abatari bake batanguye kumutera intege. Bivugwa ko abaye n'akarorero keza kubahora bashaka gushigikira urugamba rwo guhabuza igihugu catawe mu manga na CNDD-FDD, nk'uko abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi babivuga, bakabura aho bamenera, bakabura ko batangura. Bamwe bati twama tuvuga amajambo tukavuga ko twifuza ko igihugu cogorora, ariko hakabura ubuje imbere. Muribuka ibiganiro vyagiye birakorwa na ba Federico Bamvuga Inyumvira, ibiganiro vyagiye biratangwa n'abandi banyepolitike barimwo nkaba Alexis Nduhije bo muri MSD. Vyaravuzwe kenshi bavuga ko urugamba rugiye gutangura kandi ko bidatinda. Ivyo rero nivyo vyatanguye kuja habona. Turaza kubigaruka ko turabe ese hoba hari abandi bantu bagiye kwinjira muri urwo rugamba. Ni inkuru idasanzwe, ngira ngo tuze kuyikurikira twitonze neza, tugende tunahanana ivyumviro kuri kino kintu. Abantu bashobora kwiyumvira ko kino ari ikintu coroshe gose, kubera ko bamwe ntibatahura neza umuntu afashe ingingo yo kuvuga ndataye akazi muri Canada ndaje ku rugamba. Ni ikintu bamwe badashobora gutahura neza, ariko kirafise ico gisiguye gikomeye cyane. Reka
tubigaruke ko muri makeya. Uno murundi kazi turiko turavuga yinjiye urugamba mbere na mbere ni muntu ki? Uno murundi kazi ku bakoresha amarezo sosiyo baramuzi, abenshi abakoresha cancana abakurikira amakuru yo mu karere ndetse n'amakuru avugwa mu Burundi by'umwihariko. Uyo rero akaba ari umurundi kazi azwi cyane kandi akaba anakunda gutanga ivyumviro vyiwe kuri X. Kuri X rero abantu bagiye gutangara babonye uyo murundi kazi yashizemwo umwambaro w'igisoda gose, hariho n'idarapo ry'u Burundi, yambaye umwambaro bamwe bati yamajambo yahora avuga noneho arerekanye ko koko ariwe akunda igihugu, arerekanye ko yifuza ko igihugu cogorora. Uyo murundi kazi akaba kuri Twitter account yiwe yitwa Ndondeza Amangete, akaba azwi nanone ku yandi mazina nka Ikigatanyakazi. Ico bikoze uyo murundi yatanguye gukoresha urubuga rwa Twitter kuva mu mwaka wa 2015. Akaba ari mu busanzwe amazina yiwe yitwa Pamela. Ku batamuzi amazina yiwe y'ukuri yitwa Pamela Kazekare. Pamela Kazekare akaba yahoze ari n'umumenyesha makuru wa Radio Publique Africaine RPA. Murazi ko RPA nayo ari zimwe mu maradiyo akomeye cyane mu Burundi, yanaturiwe mu mwaka wa 2015. Ayo maradiyo yaturiwe yagirizwa ko yashigikiye abakoze coup d'etat muri uyo mwaka. Uyo rero Pamela Kazekare akaba yahoze ari n'umumenyesha makuru kuri RPA muri uwo mwaka wa 2015. Harabaye ibintu bikomeye mu Burundi, murabizi vyabaye kubera Petero Nkurunziza yihagiye manda ya gatatu itari ikurikije amategeko. Ivyo rero vyatumye bamwe mu Barundi bakomoka, abandi barafatwa barapfungwa, abandi barahunga. Uyo rero Pamela Kazekare akaba yaramenyekanye cyane ku mbuga za X, aho azwi nk'ikigatanyakazi. Ubwo rero muri 2015 nibwo yahunze Burundi, akaba yarahungiye mu gihugu kimwe cyo mu karere, abanza kuhaba igihe kitari kinini cyane, mu nyuma aza kuja mu buhungiro mu gihugu ca Canada, nibwo yaronse ubuhungiro. Uno munsi rero akaba ariho yari yibera, yakora ibiganiro ama X space kuri X nyene, akumvikana atanga ivyumvira, ariko akumvikana kashigikiye bikomeye abagomba kuzana impinduka mu gihugu c'u Burundi. Uyo rero akaba kandi ari umurundi kazi atarya umunwa hageze ku kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, ndetse akaba yaramenyekanye cyane mu maspace nyene nkuko natanguye mbikubwira. Uyo rero niwe Pamela Kazekare, Ikigatanyakazi. Ndondeza Amangete numwe mu bagore canke mu rundi kazi bari kuvugisha abantu hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Amafoto yiwe ariko arakwiragira hirya no hino gose mu mwambaro mwiza w'igisirikare, urabona ko aberewe gose kandi biboneka ko afise n'akamwemwe, biboneka ko ibintu yajemwo si ibintu bamuhatiye, si ibintu bamubwiye atumva neza adatahura. Ikivyerekana nuko yataye akazi mu gihugu ca Canada nkuko mwatanguye muvyumva, akaba yaje guhabuza igihugu catawe mu manga nkuko abivuga n'ubutegetsi buhari. Rero uyo Kazekare Pamela batazira Ikigatanyakazi numwe mu bantu bari kuvugwa cyane. Ubuhoho rero ibintu ntivyoroshe rwose, biraboneka ko ibintu vyatanguye gusa n'ibihindura isura, na cancane bamwe bahora bivugisha bati Rede Tabara n'amajambo gusa, iyo naye hari, ariko ubutegetsi bwo bukaba buzi neza ko iyo Rede Tabara hari kandi kinakomeye, kuko buyamiza mu kanwa bukayamiza mu madiskuru atandukanye. Na cancane murumva abategetsi bavuga bati abo Rede Tabara nibiki, bakohereza abasirikare kuja kubarondera mu mashamba ya Kongo, ariko mu nyuma bamwe ukumva baza bavuga ngo iyo Rede Tabara nayo ihari, ariko ugatangazwa nuko igihugu gishira amafaranga atari make ndetse n'inguvu zitari nke mu gusambura uwo muhari. Uyo rero Kigatanyakazi ubu akaba yahevye akazi muri Canada, aja mwishamba kugira ngo abohore igihugu. Akaba ari karatera motivation abatari bake, bamwe bati iki ni ikimenyetso simusiga c'ivyahora bivugwa mu ntamatama, nta gihugu na kimwe catabawe
ku busa hari abahagurutse barashitsa isezerano ubuja aba dede bashizemwo igihugu nta kindi co bahagarika atari urusoro, dawa ya moto ni moto n'abandi bari inyuma bati turateye intege uyu murundikazi kuko yakoze ikintu gikomeye cyane kandi yerekanye ubutwari budasanzwe. Abandi bati ibi birerekana intambwe ikomeye mu gutanguza urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no kugikura mu kaga cashizemwo n'ubutegetsi. Abandi bati aba bantu batanguranye ingufu zikomeye cyane kandi barafise n'ababashigikiye, ico bikoze abategetsi bo baracari mu gacerere kandi ntibazi ko ibintu vyamaze gufata uyundi murindi. Bati Kigatanyakazi yaje yiteguye kandi arashigikiwe na twebwe tumuri inyuma. Ati wanka gusesera amaraso igihugu cawe imbwa zikayanywera ubuntu. Ati vuba cane naje ndagushigikira kuko gutaha mu gihugu cacu nta numwe dusaba uruhusha. Ati nivyo dutegerezwa gukora. Ati twa duhungu twimukike mu kanya turaza kuvuga ko revolution yatwo yatanguye, ko tuzovugira kuri X abanyamurenge barwane, hama rero ngo bazoduhamagare gutwara Uburundi babufashe. Bati uyu muntu arafise rwose ugukunda igihugu kudasanzwe. Bati aya mafoto ariko arakwiragira hirya no hino yerekana ko ibintu vyamaze gukomera, ndetse n'amavideo araza kuja habona mu misi iri imbere. Ikiboneka coco nuko igihugu kigwanirwa kandi ko igihugu atari umuntu atazokikuzanira ngo akigushire mu minwe, ahubwo uzobikorera. No muri CNDD-FDD barakunda kubivuga ko igihugu kiragwanirwa. Bati mwitegure impinduka zigiye kuba mu Burundi, ni impinduka zikomeye cyane kandi abatazibona ngo baratevye kubibona kubera ko ibintu ntabwo rugiye kurohabe na gatoya. Ibi rero birerekana ko ibintu vyatanguye gukomera. Uyu rero murundikazi yavugishije abantu batari bake. Uyu mwanya turiko turavugana ibintu bisa nkaho bigiye guhindura isura kubera ko iyi Rede Tabara tuvuga, iyi Rede Tabara abategetsi baza ariko bakayitesha agaciro bakayica amazi bakavuga ko ngatanga uvu bafise, vyatanguye kuboneka ko ibintu biza kugenda birahinduka uko ibintu bigenda bitera vyunyuka na cane mu vyerekeye umutekano. Ivyo kandi biriko biraba mu gihe abasirikare b'u Burundi nabo ku rugamba muri Kongo ntiborohewe habe na gatoya, bariko barabona ayimbwa yaboneye ku mugezi kubera ko ubu turiko turavugana muri Etat Majoro hari icuka kibi ndetse no kunyinyurana kudasanzwe hagati y'ibihangange na cane kubera intambara ziriko zirabera muri Baraka, aho hari amadidana akomeye mu butegetsi ku kibazo co gukura canke kugumiza abasirikare b'u Burundi i Baraka muri RDC. Amasoko yacu y'ibanga avuga ko abategetsi bo hejuru batabona kumwe ikibazo c'abasoda b'u Burundi barahitwa Baraka muri RDC. Abatwara igisoda bakaba babona ko igisirikare c'u Burundi gishobora kwambara ibara kitari kigere bwambare kibamwo kuva Uburundi bubayeho, hamwe abasoda bogumizwa Baraka bakarindira ibitero vya M23 twirwaneho. Ku ruhande rw'abegereye Perezida Ndayishimiye bo bakaba babona ko gukurayo abasoda b'igihugu vyogira ingaruka zikomeye ku masezerano bafitaniye na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC. Abasoda bari Baraka bo bakaba bipfuza gutaha ko babona ko urugamba rwabakomeranye. Iciyumviro c'abegereye General ikina kandi ni iciyumviro c'abegereye General Prime Niyongabo, kikaba ari iciyumviro gihuye n'ivyiyumviro vy'abasoda bari Baraka. Aba basoda bakaba babwiye amasoko y'ino nkuru ko ata mutima wo kubandanya kugwana iyi ntambara bafise kuva bakuwe muri Minembwe ndetse na Poezero, bakaba barahungiye muri Baraka. Abasoda b'u Burundi bakaba bararahiye gusubira kuja kugwana hatabonetse umuti wa drone SH4 bavuga ko yababangamiye bikomeye. Bakaba bavuga ko Baraka atasanganirizo bafise kubera ko imbere yabo hari ikiyaga Tanganyika, bikavugwa ko rero bahakubitiwe ibara rishobora kurwa nkuko ryaguye muri za Bukavu ndetse na za Goma. Abasoda bakaba bavuga ko Baraka iramutse ifatwa hazoba hasigaye kugerageza kumanuka muri Karemi
baravuga ko Baraka ihambaye cyane mu bijanye na logistique y'igisoda c'u Burundi, aho ubwato buzana abasoda ndetse n'ibikoresho buva mu Rumonge buhagarara Baraka. Bakaba kandi bavuga ko Baraka iramutse ifashwe bizogorana gose ingene igisoda c'u Burundi gishobora kuzana abandi basoda canke gutahana bakomeretse, bizogorana cane kujana ibikoresho n'imfungurwa vy'abasirikare. Bamwe rero mu ntwazangabo zo hafi ya Prime Niyongabo bagize bati Baraka ifashwe burya bwato buzosubira kuronka aho buhagarara bugeze Karemi. Aho naho rero ngo buca bubangikana na Kigoma muri Tanzania, abasoda bakaba bazisanga bategereza uko guca muri Tanzania kugira batahe. Turakwiye kuva Baraka tutabanje kuhambarira ibara, none ko abasoda bacu bahagumye batsindwa kuva Nord Kivu kugeza Minembwe, haracinga nitwitege kumaramarizwa muri Baraka naho. Tuzovayo hanyuma dusigurire gute amafaranga ya Tshisekedi. Uko niko abegereye Ndayishimiye bavuga. Ubuzima bw'abasoda canke iteka ry'igisoda sivyo bisa n'ibibaraje inshinga, ahubwo bitwararitse amafaranga bahembwa avuye kwa Perezida Tshisekedi. Ku rubuga rw'intambara, Colonel Jeconias niho imbere niwe aguma agerageza kumvisha abasoda ko bosubira kugwana bagafata Minembwe na Point Zero. Ico ciyumviro rero abasoda batoya ntibacerekwa, bakaba bavuga ko badashobora kubandanya ingwano ibarengeye kubera ko ibigwanisho vyabo bikiri inyuma cane. Jeconias nawe nyene abwira abasoda ko hamwe batosubira kugwana batoronka ingene basigura amafaranga ya Tshisekedi. Abasoda rero bo bakaba bavuga ko ari ugushira mu kaga ubuzima bwabo. Ibi bintu bikaba bigiye gufata umurindi ukomeye cyane kurenza uko abantu bavyumvira, bikanavugwa ko hari bamwe mu basoda bariko baratigisoda gose bakinjira mu mihari igwanya ubutegetsi, ko babona ko guta urugamba no kwita kuri songoye, bashitse mu gihugu bazokwicwa, badahusubiye mu Burundi bategerezwa guca baronka ubuhungiro bakaja mu bindi bihugu. Gutyo rero ngo babona ko atayindi nzira atari ukuja mu mihari igwana, na cane cane ko iyo mihari ngo ibifise n'amafaranga, bakaba amafaranga atari make. Nkuko rero bimwe bikaba bisa n'ibiriko biragenda birunyuka. None rero Red Tabara nayo ikaba ije isongera isibe. Ubu ibintu bigiye gukomera muri Red Tabara, aho ngo urugamba rurakomeye cyane kandi rurashushe.